Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Hervé Niyuhire. Kaze nshuti namwe bakunze ba RPA muri amakuru twateguriye yo kuri uno wa mbere igenekerezo ry'indwi ndamukiza umwaka wa 2025. Subire ndabutse yuko muri studio za RPA mudukurikira mushe ku buhinga ngurukana bamenyi kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BI. Ingingo nkuru zigize ana makuru akaba ari izi zikurikira. Uno munsi mu Burundi niho hahimbazwa imyaka 31 iheze wahoze arongoye Burundi Cyprien Ntaryamira yitavye Imana. Mu nkuka y'imisa Musenyeri Gervase bashimiye ubusa yagarutse kwijunja n'ijambo n'urushinganahe byaranga Perezida Ntaryamira arivyo byatumye n'injyane z'amoko na politike ico gihe bicureha. Umugambwe MSD uriyamiriza amabi yo gushashuza abakenyezi abigeme hamwe n'abana bitarabyiyongera mu Burundi. Uwo mugambwe ukavuga ko icyo bisubiza inyuma iterambere ry'umukenyezi hamwe n'ugwaruka mu gihugu. Nayo mu ntara ya Ruyigi muri komine ya Gisuru abanyagihugu baho bariyamiriza abakozi bishamwe regidezo bajejwe kubakwegera umuyaga nkuba mu ngo ko babasaba amafaranga kugira babatunganirize. Basigura ko ivyo biruko mu gihe baba bari Bukanya inkuru imwe ukwayo. Dasubiye kubaramutsa nkuko meje kubabwira mu ntango zano makuru. Uburundi bwibutse ku ncuro ya 31 kuno wa mbere urupfu rwahoze arongoye Burundi Perezida Ntaryamira Cyprien yitavye Imana ku genekerezo rya 6 Ndamukiza umwaka wa 1994. No nkuka y'imisa yo kwibuka Perezida Cyprien Ntaryamira umwungere mukuru wa diocese ya Bujumbura Musenyeri Gervase bashimiye ubusa yashimikiye ahanini kukuri ubuntu no kwitanga. Yavuze ko ijunja n'ijambo cyo kimwe n'ubushinganahe byaranga Perezida Cyprien Ntaryamira arivyo byatumye injyane z'amoko na politike ico gihe bicureha. Musenyeri bashimiye ubusa yateye akamo abarundi gukurikiza akarorero ka Perezida Ntaryamira bagashyira imbere ubutungane no kunywanisha mu ntumbero yo gukira ibikomere byo muri kahise atashari canke ukwihorana. Kurikire Musenyeri Gervase bashimiye ubusa. Mu byo bavuga byaranga nyiricubahiro Perezida Cyprien Ntaryamira kimwe mu byatumye abantu badasangiye imigambwe n'ubwoko bashobora kumuhuriza ko ngo abo mukuru w'igihugu igihe ibara ryari ryaguye nuko benshi bamubona nk'umuntu yari mukuri no muri rirya hangiro ryiwe ry'uko mu gihugu haba disipline mu nzego zose yagomba kw'abantu bomera nkawe umuntu wese akabaho mu kuri k'ubuzima kandi arangura neza ico ajejwe. Tuze turazirikana turabe ko n'ubu akantu kameze nka disipline isumbirije katodufasha muri iki gihugu cacu. Kuri uyu munsi twumvise ko kuri kubohora kugakiza dusaberera Imana ko hoboneka mu gihugu abantu benshi mu kudufasha kurondera ukuri mu byabaye. Ukuri kuzomenyekana ryari ngo kuduhumurize kudukize. Ukuri mugabo kutarondera gushimisha gusa abaganza canke kutarondera kwihora abacanka abandi kuko mwene uko kuri niko gukiza kutagize uwo kwica. Gutyo niho tuzoba turiko turubahiriza iragi ry'aba bantu twama turiko turibuka tugira tuti naho bapfuye barahabereye abagabo kuko barondera guhagararira ukuri n'ingingo. None rero bubahwa namwe bane b'Imana mwese turakeneye rwose abantu bari mu kuri bagendera mu kuri kandi bubahiriza ukuri kugira ngo igihugu cacu gishobore gutera intambwe iboneka kije imbere muri byose.
nyakwigendera perezida Cyprien Ntaryamira yarafise intumbero yo kugarukira iyubahirizwa ry'agateka kakirimwa muntu katagira ivangura ry'amoko nk'uko yabishikirije mu ijambo ryiwe ryo kumwimika mu mabanga yo kurongora igihugu. Dukurikire bimwe mu vyo yavuze muri iryo jambo. Uburundi ni umurima w'isangi twasangijwe n'Imana. Uwo wese arota arondera gusongera isibe ngo Burundi bugume mu kaga mu mwamirire kure atagukingira ikibaba ikibi. Ugiye gufata imigambi irashe yo gutuza ubwicanyi butera bw'imonogoza mu Burundi. Dutegerezwa kumvisha abarundi bose ko kizira gutyoza agateka ka muntu uwo ari we wese, yaba umuhutu, umututsi canke umutwa, akwiye kubahirizwa mu buzima bwiwe, mu biwe no mu vyiwe. Nta bwoko bwo guhonya, nta bwoko bwo guhonyangwa, nta bwoko bwiza gusumba ubundi, nta bwoko nyagukira canke nyagupfa. Abarundi bose, baba abahutu, abatutsi canke abatwa, barangana imbere y'Imana n'amategeko. Ahari induru n'umudurumbanyo nta terambere riharanga. Hari benshi muri mwebwe banibaza yuko bigishoboka ko abarundi basubira kubana nk'uko byahora, abahunze izabo bazisubiremo atankomanzi. Nico gituma dusabye abajejwe kubahiriza amategeko y'igihugu kurikanura kurusha, bagakora cyane cyane atankunzi, bagatuza amabi adahengeshanya gutera isibe mu gihugu cyacu. Nta rundi rukiza rw'Uburundi atari imirimo, ubutungane n'ukubahiriza agateka kazina muntu. Majambo make, tugiye kwihutira kugarukana discipline mu gihugu, discipline mu ntwaramiheto, discipline mu mashure, discipline ku kazi, discipline mu migambwe, discipline mu ntwaro, discipline mu Burundi bwose. Nayo icifuzo cyuwahoze arongoye igihugu perezida Cyprien Ntaryamira cyuko ibisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu byorangwa na discipline kugeza uyu munsi nikashigwa mu ngiro. Uko niko bibonwa na bamwe mu banyagihugu baganiriye n'isamirizi ya RBA kuri uyu wa mbere, mu gihe ahimbazwa imyaka 31 irangiye perezida Cyprien Ntaryamira ajyamiye ukoko kw'abagabo. Abanyagihugu banegura hanini abamusubiriye bakavuga ko batigeze bitwarika kubahiriza amateko agenga igihugu. Kurikira bamwe muri abo banyagihugu bayaze na radio RTA. Discipline Ntaryamira yarondera n'uyu munsi ntiragaruka, aho ubona umuntu wese yikorera ibyo ashaka, haba mu nzego zize gutunganya igihugu, umwe wese ubona ko yigira ibyo ashaka atagihanura, aho usanga n'umukuru w'igihugu yidoga ko aho hose ibintu bisa n'ibyamaze gupararangana. Kizerekana nuko hariho ihohoterwa ridasanzwe ry'abanyagihugu, aho umunyagihugu ahohoterwa, abantu baricwa, baranyuruzwa, ibiturire vyariraye mw'ivyo bisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Kuraraba mu buzima bw'igihugu, inzego zitandukanye, bamwe bose bishyiraho amategeko bashaka, ubuzi uravye ukungene bukorwa, uravye ukungene umuntu agiye kurondera ijambo ahana hariya atacigwa bakakigwa babanje kuraba ka mwana wa mama, baravye intara, baravye ubwoko, baravye imigambwe, urabona yuko ya discipline ariko irakurikizwa, iranagaragara noneho no mu majambo kuri batandukanye bagenda barashikiriza, urumva nabo nyene ko basa n'abihebuye. Iryo jambo rya discipline ntiryigeze rikurikizwa, cyane cyane abategereza kurikurikiza n'abari mu nzego z'igihugu kuko nibo bategereza kuba akarorero k'abandi, ariko ntahari kuko discipline yategerejwe kurangwa no kubaha amategeko, kubaha agateka kazina muntu, ariko uyu munsi zo kubaha agateka kazina muntu bishemeye. Icyo twosaba ni uko haba mu nzego z'umutekano, haba mu magara y'abantu, eka mbere mu buzima bwose bw'igihugu, iyo discipline Ntaryamira yasaba ko garukanwa, kuko urabona yuko haciye imyaka 30, ariko urabona yuko ivyo yavuga n'uyu munsi biracakenewe. Abantu rero barasaba yuko bose boza ku murongo bagakurikiza ivyo umukuru w'igihugu perezida Ntaryamira yasaba, yipfuriza igihugu. Kugira rero ihawe nuko ubwa mbere no kubaha amategeko burya atunganya vyose.
ijambo ry'igifaransa discipline umuhisi perezida Cyprien Ntaryamira yakunda gukoresha risigura umwitwariko yarafitiye igihugu kugira abarundi bagira agatima mpembero bareke kwisamburira ko nk'imene nk'uko vyari mu gihe ciwe bumve ko ibintu bibwirizwa guhinduka ku neza ya bose. Iyo niyo siguro itangwa n'umugendanye wa perezida Cyprien Ntaryamira Frederic Bavugiyumvira babanye mu mugambwe Sawanya Afrodeko. Bose ico bamwibukirako ni iri jambo yavuze yimikwa avuga ati discipline ni jambo ry'igifaransa mugabo ryumvikana cyane no mu Kirundi ni kuvuga ni inyifato runtu mu bintu byose kuko yavuga ati inyifato runtu mu gisirikare inyifato runtu mu polisi mu mashure inyifato runtu mu buzi bwa leta ni kuvuga discipline mu buzima bwose. Ni kuki yavuga ivyo ico gihe yabivuga kubera ko hari haheze umwanya atari munini umva turi mu kwezi kwa kabiri mu 1994 hari haheze amezi ane umukuru w'igihugu Perezida Ndadaye agandaguwe. Rero haca haraba ingorane mu gihugu kubera ko Frodebu yari yatsinze amatora itarishyigikiwe n'igisirikare ngo ishobore gutegeka. Hanyuma rero ugasanga abo basirikare barayinaniza ndetse n'abanyepolitike bari bahiganywe na Ndadaye bagakorana n'abasirikare mu kunaniza Frodebu kugira ngo ntishobore gutwara. Niho rero Ndadaye bamwishe ubona we gatogwa kwaza kumusubirira yaje avuga ati habe discipline kugira ngo igihugu ishobore gutwarwa. Uwo mwitwarariko rero w'igihugu niwo namubonyemwo discipline rero kwa kugira ngo abarundi bagira agatima mpembero barike kwisamburira ko nk'impene bumve ko ibintu bishobora guhinduka mugabo abantu bose bari hamwe kandi ku neza ya bose. Frederic Bavugiyumvira yahoze ayitega cy'umukuru w'igihugu amesha kandi ko iryo ragi Cyprien Ntaryamira yasize ritigeze rikurikizwa yaba ku barundi canke no ku mareta yagiye arakurikirana ku butegetsi. Uravye ubuzima bwa politike bwaciye bukurikira rero nkavuga nti hari ibintu byakurikijwe koko nubwo uyu munsi ubona aho gutera imbere tugenda dusubira inyuma nk'ibirenge kubera ko umugambi wa CNDD-FDD umaze gutsinda amatora waciye ufatira amasezerano ya Arusha urayahamba kugira ngo abarundi bayibagire hama nabo bizanire intwaro bifitiye mu mutwe ishingiye ku bintu novuga bitatu: kwiba, kwica, kubesha no guhenda abantu ngo nibisabisho kandi atari byo. Mukanya turabandanya n'amakuru twabateguriye. Mu gisata kijanye n'agateka ka zina muntu umugambwe MSD uratera ivyatsi amabi yo gushashuza abakenyezi abigeme hamwe n'abana yafashe umurindi munini mu Burundi. Uwo mugambwe ukavuga ko ivyo bisubiza inyuma iterambere ry'umukenyezi hamwe no gwaruka mu gihugu. Epitase Shimirimana avugira umugambwe MSD asigura ko imbonyamukuru y'ayo mabi afatiye ku gitsina akorerwa abakenyezi harimo n'abana ari ukutubahiriza agateka ka zina muntu birangwa n'intwaro ya CNDD-FDD hamwe n'ubukene buri mu banyagihugu butuma abakenyezi n'abigeme bahohoterwa. Kurikira Epitase Shimirimana umuvugizi w'umugambwe MSD. Birababaje kubona muri kino kinjana tugezemo abigeme n'abakenyezi canke abana bakiri bato bashurashuzwa ku nguvu canke kubera bahendeshejwe utunaturiya mu Burundi mu gihe isi yose iri kirahangana no gutuza amabi bene yashingiye ku gitsina. Urumva ni ibintu byo gutera ivyatsi, ni ibintu biteye isoni mu gihugu citwa ko kigengwa n'amategeko. Ariko kandi birababaje gusumba uci usanga iryo shano ugasanga ko kabishe vyirwa birakogwa n'abantu bari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, no kuvuga imbonerakure canke abandi bajejwe amabanga atandukanye mu gihugu. Ivyo bintu kiretse mu Burundi gusa nta handi hantu ku isi biboneka.
ibindi bihugu ababirongoye canke abajejwe amabanga atandukanye bahagarika umutima bagahangana no kurondera ingene abo bigeme n'abo bakenyezi ahubwo botera imbere. Aho rero niho uca usanga akenshi igihugu cacu Burundi butera busubira inyuma nk'ibirenge muri byose. Kuba rero ibitigiri bikomeza kwiyongera, twebwe mu mugambwe MSD tubona ko ubwa mbere biterwa n'akahise k'abategetsi Uburundi bufise uyu munsi, kuko murabona ko bavuye mu ishamba baraza basimbira ku gihugu batigeze bigishwa ngo bamenye agaciro k'ubumuntu, ngo bamenye agaciro ka kiremwa muntu, ntibazi ico arico kubahiriza agateka kazina muntu canke uburenganzira bw'umuntu ico arico. Ikindi naco gituma ibiharuro biba vyinshi bikaba umurengera n'ubukene butagira izina buhanze abarundi. Murabona aba bagabo bafashe igihugu, ikintu ca mbere bagize no gukenesha abanyagihugu. Abo bigeme rero kubera ibibazo by'ubuzima babayemwo baremera kubeshwa, bagasanga baguye mu mitego y'abo bategetsi n'izo mbonera kure. Ugushiraho abategetsi b'ukuri bahanira agateka kazina muntu bakagwanya ubukene hamwe no gushira ku rugero rumwe abanyagihugu bose kugira abakoze ayo mabi bahanwe atakuraba ko ari abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi, ni bimwe mu vyokorwa kugira ayo mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme aranduranwe imizi mu gihugu, nk'uko bishikirizwa na Epitase Shibirimana. Kugira rero umukenyezi n'umwigeme bashobore kubahirizwa mu gateka kabo, bashobore gusonerwa, bashobore kureka kugwa muri bene iyi mitego no gushurashuzwa nk'uko vyirwa birakogwa, nuko abarundi turonka abategetsi bashobora kubahiriza agateka k'abakenyezi n'akabo bigeme. Ikindi cokogwa nuko imbonerakure zofutwa mu gihugu. Imbonerakure nizifatwe nk'abandi barundi kugira ngo niyo bakoze amahano bashobore guhanwa, hanyuma amategeko yagomba gukurikizwa, ubutungane bukigenga, ntibu igikoresho c'umugambi uri ku butegetsi. Ibi vyo kudahana canke vyo gukoresha ubutungane bigafutwa burundu. Ivyo rero vyose kugira ngo bishoboke nuko haboneka iyindi ntwaro itandukanye n'iy'abadede yirirwa irakinda igaramye mu gukorera amahana Barundi. Mu kurindira rero kw'ivyo biboneka, abakenyezi n'abigeme tubasaba gusubira kugendera ku mico y'abarundi, imico y'ikirundi, iriya mico y'abarundi twigishijwe na basokuru. Abakenyezi n'abigeme nibamenye ko hariho ikizira, bagerageze kwifata no kwirinda muri bino bihe igihugu kiri mu magume, muri bino bihe igihugu kiri mu ngorane, muri bino bihe igihugu kirimwo ubukene n'inzara biteye ubwoba. Ivyo bigaheza bikazobafasha kwirinda kugwa muri bene iyo mitego birirwa baragwamwo yabo babakoresha ayo mahano, ako kabi kabishe ko gushuraguzwa ku nguvu. RPA turabandanya n'amakuru twabateguriye. Iminsi 16 irabamanye neza umunyagihugu mfitiye Emmanuel wo mu gisagara ca politike Igitega afashwe bunyuruzwe n'abantu biyunguruza mu modoka y'iperereza yo muri iyo ntara. Gushika ubu umuryango wiwe bakaba bataramukubita ijisho, abegera umuryango bakaba batabaza. Batazamiburo arabitubwira. Emmanuel Ifitiye n'umutama w'umukukuruke mu bugenduzi bw'indero mu ntara ya Gitega. Uyo munyagihugu ararumanije indwi zirenga zibiri umuryango wiwe utazi uko amerewe. Bamwe mu babanyi biwe n'abegereye uwo muryango bavuga ko kuva agifatwa atahura mukubita ijisho mu muryango wiwe, kandi nyamuryango ufise ubwoba na rejya batazi uko amerewe n'ico yafatiwe.
uyo munyagihugu yari yafashwe ku itariki ya 24 ukwezi kwa gatatu hari igihe c'isaha 5 z'umurango ku mugwa mukuru w'intara ya politike ya Gitega. Ico gihe Emmanuel Mfitiye ngo yari yavuye mu rugo avuga ko hari ikintu agiye kurungikira murumuna we. Mu gihe yari karasubira ku rugo rwiwe niho haza imodoka kamyonete double cabine yera ifise ibiyo bitabona, yarimwo abapolisi babiri hejuru, havamwo umugabo yambaye impuzu zisanzwe aramufata acamwuriza iyo modoka butarariye. Amakuru dukura mu ntara ya Gitega nuko imodoka yajanwemwo Emmanuel Mfitiye agiheza gufatwa isanzwe ikoreshwa n'umukuru w'iperereza mu ntara ya Gitega azwi ku izina rya Vena Ndayishimiye. Abamutabarije kuva gifatwa gushika aya mango babandanya gusaba ko Emmanuel Mfitiye yokwerekanwa hakanamenyekana ico yafatiwe, ubutungane bugakora ataguhengamo. Uruganda rwa RPA rwahamagaye kuri telefone uwurongoye iperereza mu ntara ya Gitega Vena Ndayishimiye ariko ruramukena. Arakoze Bakaza Miburo. Nayo mu gisata kijanye n'imibano, abanyagihugu bo muri zone Rutare iherereye muri komine Gisuru mu ntara ya Ruyigi baridoga ko abakozi b'ishiramwe ry'Idezo bajeje kubakwegera umuyagankuba mu ngo babasaba amahera kugira babatunganirize. Abo banyagihugu basigura ko ivyo biruko mu gihe baba barishe amahera mu ishiramwe ry'Idezo ajanye n'ico gikorwa cyo kwega umuriro, bakabwirwa ko hasigaye gutunganirizwa gusa. Ido nido na mugezi wacu Demi Ndera. Haribonekeza amanyanga mw'itangwa ry'umuyaga nkuba mu mihanda yo muri zone Rutare mu ntara ya Ruyigi kubwa bamwe mu banyagihugu baganiriye na FPA. Amanyanga ya mbere avugwa n'amasoko ajanye n'amahera asabwa n'abanyagihugu baba bifuza gukwega umuriro mu ngo iwabo. Ubuzima tubona buriko bukorwa n'abakozi ba ry'Idezo, aho mu bijanye no kumanika insinga z'umuyaga nkuba barahurira abantu bija mu mazu kw'ipoto, nimba muhuriye ko muri abantu batanu canke bane, umwe yamuga mwaka 1,000 kugira ngo dukunde amushire ku rutsinga ruja kuri konteri iwe. Tugaterwa amakenga rero n'amahera banduza mu gihe amahera tuzi twategerezwa gusabwa vyari 6,000. Ivyo navyo tukaba twabihiye muri tuzi, tukaba dufite n'amaborudero. Si ivyo gusa, abaduhaye amakuru bavuga n'ayandi manyanga akorwa n'abakozi ba ry'Idezo mu gihe c'isabwa ry'amakonteri. Ayandi manyanga ariko arakorwa kugira uronke konteri, nshobora kuronka konteri udatanze inoti y'ibihumbi 200, uyimanika kandi ugacongera ukamuha amahera. Mwomenya ko wamanika urutsinga ataroheza ngo atereke iyo konteri, ni ukuvuga umuhaye 10,000, uwuguha konteri nawe ucumuha inoti ya 200. Abo banyagihugu muri zone ya Rutare basaba ko ivyo bakorerwa bafata nk'ubusuma vyohagarara bagatunganirizwa batarinze gusabwa amahera asanzwe atazwi. Mu ruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka abarongoye ishiramwe ry'Idezo mu ntara ya Ruyigi zone Rutare barizwamwo kugira ngo bagire ico bashikirije. Arakoze na mugezi wacu Remi Nderakura. Nino ngaha nshuti bakunzi ba RPA amakuru twateguriye aciye agarukira. Mwakoze mwebwe mwese muri muteze yompi, bakoze nabagenzanje bo mu ruganda wo kumenyesha amakuru bamfashije gutorokanya ana makuru nariko ndabashikiriza. Nibagiye abahinga b'ivyuma batumye ayo majwi abashikira atagatotsi. Eve Nyuhire nariko ndabashikiriza ndabikebanuye ndayipfuriza kuranirwa mu banyu no mu vyanyu na gahwana.